ni inkuru itaryoshe nyene umuririmbyi nk'urya akiri muto yaravye kazoza imbere yiwe ibintu vyinshi azokora urumva mugabo imigambi y'Imana nayo nturi wisubiremwo uko niyo yaremye isi irema twebwe ibintu byose bihari nizi ukuntu nizi ibyo yapanze udashobora gusiga muto ndibuka niga mu wa kabiri gutyo mu wa gatatu nawe nafata ibintu bikopo vya nido zirya zinini kuko papa aranje mu bitera mu kidumwe yagira kera 2022 ibintu nk'ibi umva rero mvuye kuraba concert ukuntu abuza nkacanza kubisubiramwo muhira torishe nkayigira micro ibintu nk'ibi umva rero hari inkumi zibiri vraiment zizi gutamba neza. Hariho imwe yaza kugutambisha ugaca umera nk'uyikweba bamwe bakiyumvira ko uba ufise umwana ngaho Igitega kumbure yo hava fuha. Oya nibaza ko twaratambanye tigeze nkwepa kandi akaririmbo kawe ka mbere kumbure watanguriye ku kwinjira muri studio ni nkaka yari collabo ndabyibuka nege gufata rev actually 2013 ego ndabyibuka kabisa ego sinigeze subira kuyumva kuko juste nk'umukobwa mwamukundanye yabonye kumbure ama clip ukora canke ukuntu basubufise izina akagira jalousie ko bazohava bamugotwa urumva ivyo nivyo mugabo urumva guru umukobwa mwiza pe sinkubesha nunyumve give me chance to be a man I never make you cry swear ururumuri mu mwijima uri nyenyeri tazima girl I'm in love with you, love with you, love with you. Melana, Melana, baby Melana. Igozen TV. Salut la famille, murazi ko Igozen TV twamaturi update kumbure tubashikira ku banyempano batandukanye muribuka ko kumbure isezerano twabasezeraniye tutigera tubata hasi tutigera dusamara mu kazi twama twishikiye aho biba vyabereye nta murundi cyangwa umurundi kazi atazi umwanditsi w'indirimbo ya Melana Angelina hariya ni Berry Music. Karibu sana mu gisagara ca Gitega bro. Ebana asante sana nayo kunyakira ego uracari muto cyane burya buto ndakubona muri clip video nibwo ndakubonanye ego ndacari muto kabisa ego Berry Music nibaze ko musanzwe muba mu gisagara ca Bujumbura ariko abenshi baripfuza kumenya real name yawe Berry Music amazina y'ukuri bakwitana nitwa Ndemeye Bertrand waremeye ko no mukumbyara baremeye ego ni hagera ko ugira mariage sinzi shehe canke pastor ariko akoza ati uremeye kubana nawe mahigwe no marushu uzomenga ko avuga izina ryawe bro ego nivyo ego Berry Music ejo igenekerezo rya 4 ukwezi kw'icenda 2022 niwo musi kumbure wakiriwe n'abantu isinzi mu gisagara ca Gitega nibaze ko vy'ukuri yabaye inshuro ya mbere uja guteramisha abanyagitega ego yari rya mbere neramishije abanyagitega kandi ngira ko ndabashimira ko ebana urukundo nabonye rurateye ubwoba rya mbere like nibaza ko ni rya mbere cyangwa rya kabiri narimbonye urukundo nka rugi ego abantu bari benshi cyane aho abeshi banahonyorana ko iyo mvuze ko bari benshi nabibwe babaye benshi bana sorry kabisa ntabyo namenye ko iyo ubonye abantu benshi ucumenya ko n'abasuma ari benshi oya nta kirori nyene kibura akantu mugabo kameme no gushima byagenze neza hama Berry je ngira ndakwibariza Berry ikirori cejo carimwe abantu benshi nkuko niko ndabivuga abo benshi rero ntibaharugwa ariko benshi barabigeme bro urakundwa n'abigeme sana bro sinaravye ariko urumva nimba barabigeme benshi urumva manishimye
ya nibaza ko ni byiza ego no gushima kameme. Amatwi asumira ngo wari ufise inkumi nako naje niho nari ndahari hari inkumi zibiri vraiment zizi gutamba neza. Hariho imwe yaza kugutambisha ugaca umera nk'uyikweba, bamwe bakiyumvira ko uba ufise umwana ngaho Igitega kumbure yo hava fuha. Oya nibaza ko twaratambanye tigeze nkwepa kandi batamba neza kabisa. Nkuko benshi biyumvira bavuga ko uri umuririmbyi yaje direct ashika afatisha, kuko ndibuka ko indirimbo yawe Melana ni indirimbo gusa ikibaye out buri murundi canke umurundi kazi canke umwana yahise ayimenya. Bro vyukuri indirimbo baba baratanguriye ko kuririmba ni Melana? Oya jana tanguye 2013 ndamaze kubivuga. Mugabo urumva uyu muntu iyo usohoye indirimbo imwe like indirimbo ikamenyekana gose umuntu wese aca yibaza ko ariyo watanguriye gusa mugabo umuntu aba yatanguye kera gerageza ariko umwanya w'Imana nujya. Akaririmbo kawe ka mbere kumbure watanguriye ko kwinjira muri studio ni nkaka? Yari collabo ndabyibuka nege gufata refi. Actually 2013 ego ndabyibuka kabisa ego sinigeze subira kuyumva kuko umva byari bikigoye. Gute utayishize kuri channel yawe kugira ngo uzuribuka kumbure iyo ijwi ryawe rya mbere ryo muri studio? Nkubwiye ko ntibukigeze kuko urumva ico gihe nari umwana nari novuga gute urumva nayigira nk'irondera urumva cyane nkirondeza cyane donc urumva rero ico gihe nakora ibintu urumva ntaramenyera ntagirane mugabo quand même urumva ni experience mugabo urumva iyo ndirimbo asha sizigeze gutse ubona yumvise ico gihe nyene muri studio kuko urumva ico gihe byari bikigoye. Beri wa kera kumbure waho muri 2013 na beri w'ubu 2022 kumbure itandukaniro rininiya cyane ubona ari nkijya? Experience kuko kuva ico gihe imyaka hakishize imyaka umucenda nize byinshi yaba ku buzima ku muziki no sinovuga ngo namenye byinshi byose kuko ndaciga kabisa kandi nta muntu aheza kwiga. Impact nazo ugenda urahura nazo mu mugabo wo kuririmba ni nkiza? Come again, impact ibibazo kumbure cyane? Ibibazo n'ibibura deja murabizi ko iwacu biracagoye gato kesiyo y'uburyo kesiyo y'abadushigikira ngabiri ko biraza gukokera siko byari biri icyo gihe ndabwira za 2013 zande siko byari biri musi hari abantu barabibonye Gitega Bujumbura nawe nabibonye kuna abarundi basigaye bakunda umuziki birateye uko aribaza ko abaririmbyi natwe nyene twogerageza tugakomereza aho tugakora cyane ibintu tukabaha ibintu byiza hama n'abagwiza tunga nkabahamagarira kudufata umugongo kuko no mu bindi bihugu niko biri badufashe umugongo twokora binini kuruta ibyo dukora kuko bisaba uburyo bitari buke. Nisunze mu gihugu cyacu cy'u Burundi kumbure nuwahe muririmbyi kuva kera kumbure nka Beli wavuga ati ndipfuza kuzoba nka naga? Ni benshi banyaspira ubona genda ndaraba benshi kera nkuko mpora ndabivuga kigira nkiri muto ndibuka niga mu wa kabiri gutyo mu wa gatatu nawe nafata ibintu bikopo bya nido zirya zinini kuko papa aranje mu bitera mu kidumu yagira kera 2022 ibintu nk'ibi umva rero mvuye kuraba concert ukuntu abuza nkacanza kubisubiramo muhira torishe nkayigira mikro ibintu nk'ibi umva rero natangiye kuba inspire kera iby'imiziki niyoza ko nabivukanye donc abaninspire muri benshi rero basosoke mwisi ikfizo
benshi mbere n'abandi bubu bakera benshi inspiration ndazikura ahantu henshi kabisa ego. Je ndakunda kumviriza indirimbo zawe hari utujambo kumbure turi romantike ukunda gufobeka mu ndirimbo kumbure abenshi bakibaza ko uri romantike cyane bro byukuri. Uravye abigeme kumbure woba waraja gutereta utaraba beri utarubaka izina n'abigeme kumbure boba bakurondera ubu kubera ko wamaze kubaka izina ubona ubwishi waburiye. Jeni baza ko abigeme urumva n'abafana abakunzi b'ibikorwa byanje rero urumva ibyo bindi ni privacy. Birakunda gushika ko ndazi urakunda bro. Juste nk'umukobwa mwamukundanye yabonye kumbura ama-clip ukora canke ukuntu basugufise izina akagira jalousie ko bazohava bamugutwara. Urumva ivyo nivyo bura mugabo urumva akazi kambe akwiye kumva kuba atahura canke azotahura ko akazi nkora ruko bimeze. Urumva nakunde si urumva ni Imana yampitiyemo ego kandi izogakora uko buryo uko zivyukunda bavuga gute ko zivyukunda iyo bizanye fruit canke novuga ivyamwa bizana byinshi urumva naho byofata umwanya mugabo bizana byinshi yego. Bari music kumbure imbere yuko uheruka gushira ahabona indirimbo wisema mbe ijyama washatse kuvuga iki mujya ndirimbo ajyana ko ndata novuga umukobwa w'umunyafrika donc umugabo nkabicisha mu majambo kujya kwinginga kera twumva kubibazo gukuru bajya amajambo ego muganga canga indimi wigira kameme abo banyafrika bose basige bashobore kubyumva. Ariko nibaze ko umwigeme mukundanya herezwa n'urudomena kuko warakoze Melana Angelina urumva kwa rudomena ruguma rugaru. Oya dibaza ko ni inspiration gusa izo ndirimbo nta kindi kiri nyuma yego. Maze kumva indirimbo zawe nabonye ko by'ukuri wabukunda abaririmbyi muri Nigeria kuko ukuntu uririmba gusa Berry Music uririmba ukuntu wisangije. Well nibaza ko ubuje muziki burikirana ahantu henshi n'aba Nigeria ndabakurikirana cyane gusa urumva no kugerageza nyene gukora nk'aba ariko baratera imbere gose kugira nawe urabe ko woca muri izo nzira kugira ushobore gushika ku kintu kuko indoto zanje canke susi yanje no kubona nserukira Burundi ahantu abarundi benshi bibaza ko hadashoboka yego niyo susi yanje mugabo buke bizoba nicyo gituma dukeneye abantu badufataho umugongo cyane gose kuko bisaba uburyo bwinshi. Ntabwo utinya kuguma wamamara umaze kumva urupfu rwa Iva Bolavano mu Rwanda amaze kwitaba Imana umwana akiri muto nka gutinya kwa oya ahubwo nkoresha ingufu nyinshi nongeza ingufu buri munsi kugira nyene ibikorwa bibandanye bigenda kurumva gupfa ko tuzopfa ntabwo mfise ndabihungira mugabo kameme ugapfa usize ikintu bazokwibukira ko kwisi cyo wakoze. Wiyakiriye gute umaze kumva ijya nkuru mbi ibije? Ni inkuru itaryoshe nyene muri imvye nk'ujya kiri muto yaravye kazoza imbere yiwe ibintu byinshi azokora urumva mugabo imigambi y'Imana nayo ruri wisubiremo uko niyo yaremye isirema twebwe ibintu byose bihari nizo ukuntu nizi ibyo yapanze udashobora gusiba.
aba boss kumbure bama biyumvira ni gute twashobora kuronka Berry Music kugira ngo aze guteramisha akabare kacu canke mu ibice duherereyemo ni gute bashobora kugutora kugira ngo mugire ikiyago kujya mwaje kuryohera abanyagitega kumbure bigatuma bibona ko bazomara imyaka 100 nabo bokuronka gute ati imyaka 100 nibaza ko ndibigoye. I have my own team, ofise team yanje, my manager washaka nanje washaka kunchako akavugana na team ibintu bisanzwe waraye bibonye Gitega ntama tukaza gutanga uwo munezero. Ndashatse kukubaza ati badushobora kumbona akumbure bavuga ati ni pro warakoranye ikiganiro n'umustar naka ni gute rero bashobora kugutora? Uranyemereye ko niba bimbaza nzogutangira aga contact ka? Nta kibazo akanone ureka gutanga contact ku kazi kandi turi ku kazi nyene tugo turondera umukati. So nibaza ko ni ibintu bisanzwe turavugana nyene kujya tuvugana n'abandi nta bintu birebire birimo. Ego imbere yuko turangiza Berry Music umuziki w'u Burundi ubuziki kugira ngo abaririmbyi b'u Burundi natwe tubone Berry Music ari kagendera mu muduga w'amamiliyoni amajana kujya kwabandi baririmbyi bo hanze. Nabivuze abantu badushigikira kote y'uburyo bubabutse n'igihugu bwacu guha agaciro unyamuziki uko iwanyu baguhaye agaciro n'ibindi bihugu biraguha agaciro kuko urumva iwanyu baba baguha agaciro deja rero urumva nugiye n'ahandi ntibagufata uko bishakiye. Nibaza ko ari ico kibuze kuko igihugu kiduhaye agaciro kikabona ko umwuga dukora ari uw'agaciro ni ibintu bizonyaruka cyane mugabo bitoza buke kuko bari barabitahura. Jewe ikintu nemera cyane canke ntigera nkekeranya ko n'umwanya yego umwanya n'imvuga kuri ikintu cyose kibaho kwiza ibintu byose ndabiha umwanya. Iyo bakubwiye kuri mwiza bro ufata mwiza gute umuti look ebana merci vraiment urumva ni Imana nyene ubushake bw'Imana. Arakantu inkumi zubu uzama ngo ngo sheri wanje ni beje ngo ni boga kuri wowe hajya babashatse kuvuga ko uwo muhunga bameze nka bivana nawe ubwiza mubona ko ego nibaza ko mu boga ari mu nzira nyinshi uko urumva je ndashobora kubona ubwiye ko ari umuboga ari wenda ukabona umengo usiwe canke nkabijya ushobora kuvuga ati bya mukobwa ni mwiza wowe uko amaso urumva ntabona bimwe. Ego iyo bishitse kumbure ukaryamana n'umwigeme utikingiye reaction ya mbere utangura kuyumvira ni ya zeriyoza ko ibyo biri out y'ubuziki mugabo ariko ni changamoto gishobora gushikira abajene baze baribuka kwikingira bakingira n'amagara yabo. Berry Music mbere ko gusezera reka kumbure uturirimbe karirimbo kafata imitima y'abarundi n'abarundi kazi n'abato n'abakuze ariko Melana usubire gato ukaturirimbire kugira ngo kumbure turabona ko amasaha agiye muriko mugomba mufate urugendo kumbure mugana mu gisagara ca Bujumbura. Akajwi rero kubera rero nkibyuka gasora kayangaye waranyihanganira guri umukobwa mwiza pe sinkubesha nunyumve give me chance to be a man I never make you cry swear uru rumuri mu mwijima uri nyenyeri itazima girl I'm in love with you. Love with you, Melana, baby Melana. Kanda gushimire Berry Music ndakwifuriza kumbure n'urugendo gwiza nongera mbwira mwebwe ba boss kumbure mushaka ko Berry Music ashika mu ntara yanyu canke mu karere muherereyemo Berry Music arahari kandi vraiment ayaga neza. Nibaze ko utokwitinya niwa ntumbera nzoguha aga contact kiwe kugira ngo mugiranire ibiyago. Berry Music ndagushimire
ariko nka Igozen TV akajambo wotubwira ni nka komeza courage handaye mukora kuko namwe mufise umucango muriko muratanga kuri entertainment handaye mushigikira abaririmbyi banyu muziki ndundi en general yego mwakoze kwigora nashika kuri hotel karandindira kuko ruba ndarayendushe kanyi mukihangana Igozen TV.